Umucho Wijambo Ministries. The Word of God is light. Yesu nashimwe cyane twongeye kugira umugisha wo kubana namwe kuri uyu munsi. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose. Nimba bwa mbere banye natwe mu biganiro byacu, ndagusaba inturengane ndakoze sabone kandi iyi message urengane utayisangije abandi. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Imana ibane nawe uri kurankurikirana. Imana igufashe gutahura kandi kwishuriko. Imana ikugenderere kandi kwigisha mu izina rya Yesu Kristo. Boneyeho kuramutsa Sezibera Eric aho ari mu bikorwa by'Imana ngaho mu Cibitoke. Boneraho kuramutsa umufasha wiwe mu Kirundo Shaba. Imana ibaha umugisha. Turabakunda kandi turabasengera. Mukomere kandi mwarahezagiwe cyane. Imana iri kumwe namwe. Boneraho kuramutsa abantu mwese mudahengeshanya kurikira ibiganiro byacu vya misi yose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uyu munsi hari ijambo nifuje yuko dufata akanya tukiyumvira ko mu by'ukuri ni byiza yuko Bibiliya tuyisoma, ariko hari amajambo amwe tuba dukwiye gufata umwanya tukiyumvira ko kugira ngo agire ivyamwa mu buzima bwacu. Nturisome gusa hama urengane usoma urundi rupapuro, ahubwo no gufata umwanya ukiyumvira ati none ibiko vyari bimeze uko muri ico gihe, uyu munsi yoho bimeze gute. Umusomyi wa Bibiliya ndazi neza ko mumaze gusoma muri Bibiliya hano handitse ijambo ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Eliya turazi ibitangaza Imana yamukoresheje vyinshi, nubwo butazi ibitangaza Imana yakoresheje Eliya, ntuyobewe inkuru Eliya ari ku musozi Karumeli. None nimba Bibiliya ivuga yuko Eliya yari umuntu nkatwe, Eliya yategeka imvura igahagarara cyane ikagwa, Eliya yakoreshejwe ibitangaza n'Imana, twebwe uyu munsi ni kubera iki ibitangaza tudashobora kubikora? Ni kubera iki tudakoreshwa ibitangaza n'Imana ko Eliya yari umuntu nkatwe? Aho vyoba biri kubirapfira ni hehe? Ico ni ikintu dukwiye kwibaza. Ariko mu by'ukuri inyishu nuko ubuzima Eliya yarabayemo uyu munsi sibwo tubayemo, kuko uyu munsi biragoye kubona umukozi w'Imana ashobora gufata umwanya vy'ukuri ngo agiye kurondera Imana gusenga, kuko n'ivyo bintu twita ngo tugiye ku musozi twabihinduye mengo nk'ukwiyerekana. Ndazi ko umaze kubona abantu benshi ubwo nyene afata gahunda yo gusenga canke amasengesho imisi 30 ukwezi, imisi 40, ariko akaba afise kamera hariya kugira ati my people bantu banje ndi mu masengesho y'imisi 30, sana ibibazo vyanyu ngahanda basengere. Ariko vy'ukuri urumva ntiyagiye kurondera Imana, ahubwo yagiye kurondera amaviews, yagiye kurondera amakomenti, ntiyagiye gusenga. Bibiliya iravuga neza yuko niwaja gusenga ugende mu cumba wiyugarane, ubwire so aba mu mpisho kandi azakumenyera mu mpisho. Ariko Bibiliya ntiyigera ivuga ngo niwaja gusenga fata kamera, fata mikrofone, ugende usenge hama azokwishurira ku mugaragaro. Oya, mu by'ukuri
Bibiliya iriko iravuga ngo uje mu cumba wiyugarane. Ntibivuze yuko udashobora gusenga kandi ufise ibindi bintu uriko urakora, uri mu kazi kiwawe, uriko uradandaza, ariko gira ibanga muri wewe. Ivyo uriko urasenga canke ivyo uriko urasengera bimenwe na so wawe w'umumisho. Imana izi umutima wawe, my friend. Nubwo utukwirirwa usenga n'ijwi rirenga, Imana izi n'ivyo wibwira mu mutima. Yesu abafarisayo bagomba kumwica, uribuka ukuntu yabarondora. Ibibi vyose vyari vyuzuye mu mitima yabo, yarabibabwira. Hari ibintu vyinshi vy'ukuri uyu munsi bituma Imana itadukoresha nk'uko yakoresha Eliya muri iki gihe. Niyo mpamvu abantu benshi bahisemo kugenda kurondera izindi mbaraga kugira bakore ivyo bitangaza. Abahanuzi ba Bayali baragiye barikebagura, bahamagara Imana, baratanga ibimazi, bakora ibintu bitandukanye, ariko Imana ntiyigeze ibiyereka. Ariko mu vy'ukuri nimba usoma Bibiliya neza, ubona ko Eliya yarinze kwikebagura canke gutakambira Imana, ariko yarasenze, asenga nk'umuntu azi Imana vy'ukuri ariko arasenga. Yahamagaye Imana nk'umuntu azi Imana ariko arahamagara. Uyu munsi muri aya madini dufise abantu benshi batazi n'Imana basenga. Mu vy'ukuri impamvu Imana itariko iradukoresha nka Eliya uyu munsi ni kubera ata migenderanire myiza n'Imana dufise. Nta nzara n'inyota dufise yo kuvuga ukuri. Nta nzara n'inyota dufise yo gutwara abantu kugakiza kukuri. Inzara n'inyota aya madini afise ni kugira ngo amenyekane, agire abantu benshi, aronke amafaranga menshi, hama abe igitangaza, mbese biyubakira ubwami ngaha muri iyi si. Ariko mu vy'ukuri uriko uraraba abahanuzi ba kera ukuntu bari babayeho canke bavugishwa ba kera, mu vy'ukuri biba bitandukanye n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi. Nabahe bavugishwa uyu munsi ushobora nko guha umuriyoni ukamubwira ati akira uyu muriyoni, uransengeye ndakiza, akira uyu muriyoni, hama akubwire ati no, ntibikunda, nshobora kugutora. Benshi muri iyi minsi bimereye nka gihazi, niyo mpamvu atampinduka ziza muri ayo madini, kuko ntibemera kurongorwa n'Imana, ahubwo bemera kurongorwa n'irari ryabo. Uyu munsi umengo ni igitutsi kubona umukozi w'Imana adafise imodoka. Ariko ukibaza, Eliya yaratunze imodoka zingahe? Uyu munsi umengo ni igitutsi kubona umukozi w'Imana adafise inzu. Ukibaza ati Yesu yarafise inzu zingahe? Canke nabo ba Eliya. Uyu munsi umengo ni igitutsi uri kurabona umukozi w'Imana atambaye ikoti. Ariko ukibaza abo bose ba Eliya, ba Yohana, ba Petero, Yesu n'abandi bari bafise amakoti angahe? Nukuri si bibi kugira imodoka, si bibi kugira inzu, si bibi kugira ikoti, si bibi kwambara ibirato vyiza, ariko wije mu nzira y'ukuri, ariko atari ya forodi bikirabera mu madini. Hamwe abakirisu babaye nk'inka birirwa barakama, ugasanga utwo borose twose two batunga duherera muri ayo madini. Hama pastori akarushirizaho canke umuprofeta akarushirizaho gushayininga. Mugane w'umugenzi wanje akunda kubivuga, akarushirizaho gushayininga, ariko utari kurita ku buzima bw'izo nta murongoye, ko na zone ziriko zirashayininga mu buzima bwazo.
ugiye kurabira ku mwungere asanzwe ujya aragira intama canke impene canke n'inka, yita cane gose ku ntama ziwe, amakinga sure yuko intama zariye, zanyowe n'amazi, kandi hagize n'iyivunitse arayitaho. Ariko ivyo bintu ni ayahe madini tubibonamo? Ni irihe dini ryoza rikavuga ati jewe eglise yanje turabikora? Ahubwo uzosanga abo bitwa intama bariko baridoga. Niyo mpamvu kenshi wumva n'abapastori bavuga ngo intama zanje, intama zanyu nyene, kuko si za Kristo. Kuko iyo ziba ari za Kristo ubu zitaho nk'uko Kristo yita ku ntama ziwe. Ibi ni ibintu mu madini badashaka kumva. Rero aho bizoba bitandukaniye no guhuma amaso abantu, kandi ataho turiko turabajana. Mu vy'ukuri Bibiliya wumva ikintu yavuze ngo urukundo rutwikira ivyaha vyinshi. Ibaze urukundo gusa. Yohana yaje avuga ati ubutagira urukundo uwo muntu ntazi Imana. Rero ikintu gituma Imana itadukoresha nka Eliya muri iyi misi, urukundo pe rwarabuze. Nta rukundo rwo gukundana ruhari muri ayo madini. Nta rukundo. Icyo kintu kigenzure. Nimba uri kurankurikirana, urabe mu idini ryawe ubwire ati urukundo rurahari. Shaka ubuhamagara so wawe ngo ni pastori, bimwe abantu bitwa ngo ba dadi, shaka umwitwa mami, amapasita abe mama wawe n'abandi. Ariko vy'ukuri uri ahantu hawe wenyene, urabona yuko ata rukundo ruriyo. Imana ntishobora kudukoresha nka Eliya twe tucikunda, ntibikunda. Kuko Yesu yaravuze neza ngo nimba ugomba kunkurikira, wiyanke wikorere umusaraba wanje hama unkurikire. Rero nimba tutarapfa kugeza kuri urwo rugezo mu buzima bwacu, gukoreshwa n'Imana biragoye. Niyo mpamvu tabisubiremo, abantu baca mu nzira za bugufi kurondera izindi nguvu. Baranzi ko ndi pastori, reka ngende kurondera izindi nguvu zoguma ndababwira Yesu. Kuko abantu batazi ba Yesu dufise uko bangana, ariko no mu kibano cyawe ashobora kuba ufise umuntu yitwa Yesu. Hama nkora ibitangaza vy'umwijima, abantu bibwira yuko ndiko ndabikora ndabikoreshejwe na Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Imana ikeneye abantu bari tayari kuyumvira, bari tayari kugwana, bagwanira ukuri nka Petero. Imana irakeneye abantu bameze nka Shadraka, Meshaki na Abednego, bemera gupfa bazira ukuri. Imana irakeneye abantu nka Daniyeli, bari tayari gupfa bazira ukuri. Imana irakeneye abantu bameze nka Yosefu, bari tayari gupfa bazira ukuri. Imana irakeneye abantu bafise ukwizera nk'uko Aburahamu. Imana ibwira ikintu uti mwana wanje ndakeneye ko ukora iki n'iki n'iki, utitaye ku buremere bw'icyo kintu, ahubwo ukayumvira. Kubera iki? Kubera ari Imana uzi, kubera ufise imigenderanire n'iyo Mana. Imana irakeneye abantu bamaze kumaramaza gukurikira Imana, kwizera kwabo, bakemera bakitanga. Bamwe bemera n'aho buri vyabo vyose
akavuga ati je ndi tayari Imana kukumvira nubwo abantu baba bambona ko ndi umusazi. Hari inkuru dukunda gusoma cyane gose muri Bibiliya ya Nowa itangurira ibice 6. Burya wibaza ngo bijya bintu byari vyoroshe kuri Nowa, ntivyari vyoroshe namba, ntivyari vyoroshe, ntivyari vyoroshe. Ikintu kikwereka yuko bitari vyoroshe, Nowa baramugwanya, Nowa baramupinga, Nowa baramuhama. Ariko uyu munsi wewe umuntu akuvuze gatonyi, ubwo nyine watarukiye kuri YouTube, watarukiye kuri Facebook, watarukiye kuri stati yawe, rimwe na rimwe ugasanga uriko urakoresha n'ivyanditswe mu gusubizanya amajambo, uriko urabikoresha mu bwenge. Ariko uragira ngo ndakubwire, Nowa Imana yaramubwiye ati genda ubaze ubwato. Nowa aravuga ati urakoze, ndi tayari kukumvira. Kuko Nowa yarazi Imana vy'ukuri, asenga, yizera. Ntiyitaye ku bantu bamutuka, ntiyitaye ku bantu bamufata uko yishakiye, ntiyigeze yita ku majambo namwe, ahubwo yitaye ku cyo Imana yamubwiye. Imana iramubwira kubaza ubwato, Nowa aragenda. Ibi si ibintu vyabaye umunsi umwe, si ibintu vyabaye iminsi 2, si ibintu vyabaye iminsi 3. Ku buryo igihe kigeze Imana iramubwira ati wewe injira no muryango w'iwawe. Aho ivyo vyose vyabaye kubera iki? Kubera Imana yari yamaze kurambigwa, Imana yari yamaze kumaramaza muri yo, avuga ati jiwe aba bantu sinzoguma ngwana nabo, memu wanje ntazoguma anyinyurana n'aba bantu. Imana igiraho ifata ingingo yo kurimbura abo bantu, yo kubamara bose, kubamara bose. Nukuri rimwe na rimwe manyira ubwoba. Imana ivuze ngo iraje ikore nko ku gihe ca Nowa, ibikore basi ari na Dimashi wanashima. Ndazi ni bake buruko, kuko ibintu biri kubiraba, ibintu biteye ubwoba kandi bibera mu madini, ahantu hitiriwe Imana. Nowa yarabaje ubwato kugeza igihe arabuheza. Imana iramubwira ati njira. Aho hose yaguma abwira abantu bakamutwenga. Hama umunsi warageze, imvura iratangura, abantu bibaza ati ibikino ibisanzwe, kumwe imvura isanzwe. Umunsi wa mbere mpaka imvura iragwa iba nyinshi, ku buryo abantu amaso yabo yaciye ahumuka, barabona vy'ukuri ati kumbe wa mutama ibintu yavuga vyari ivyo. Kandi aho rero imyaka myinshi yari haciye. Hama bariruka, amazi yateye aho bagiye boga. Imana ishimwe ko ariyo yugaye inkuge, kuko Nowa yari gufatwa n'ibigumbagumba, ariko arabona abantu bo muri famiye yiwe bariko barava. Kuko Imana yamubwiye ati injira n'abana bawe n'abakazana bawe. Naho Bibiliya nabonye ivuga umugore wiwe canke mama wiwe canke bene wabo canke bande n'abandi. Ibaze sasa rero wewe uri kurabona abantu bo muri famiye yawe baje, kandi urabizi neza yuko bagiye gupfa, urababona bariko baradodora, nawe ukababwira ati sije nugaye umuryango, ahubwo mwebwe ni mwoge. Nubwo ariko wowe uzi koga gute, waratoye igikombe c'isi yose mu koga, nta kuntu wari koga jya amazi kuyarokoke.
kuko igihe bari bagifise Nehema, bari bagifise amahirwe yo kumva ubuntu bwayo bw'igihari kugira ngo bakizwe. Kandi niko bimeze no muri iyi minsi, kuko turavuga kumva ngo teri yosema, ariko ubuntu burahari kugira ngo ufate ingingo ukizwe. Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu niwe bwato bwonyene budukiza. Hanze yiwe nta buzima buriyo. Je nibuka indirimbo umuntu arawe yaririmba ngo hanze ni hanze, urarondera yiki? Tumbera Yesu wenyene yabambwe ku musaraba. Hanze hari imbwa, abarozi n'ibindi. Urashaka yiki? Injira mu nkuge, ubwato butarugagwa. Hama Imana igukoresha. Ntuzi ngo ubwato buzokugwa ryari. Ntuzi ngo ubwato buzokugagwa ryari. Ntavyuzi, nta muntu n'umwe abizi. Iki nico gihe ciwawe co kwinjira wacu. Hama Imana igukoresha. Va mu masengesho y'imigenzo. Pastori yavuze dukora uko, yavuze ngo dusenge uko, yavuze ngo tugende uko, yavuze dukora uko. Rondera Imana. Abantu benshi amashirahamwe amwe missionnaire nagiye nkorana nayo, akubwira ati Imana ivuga muri ubu buryo ukuntu tugenda, ufata umwanya utuze, hama wumviriza Imana. Nta mikikubwiye uraza kutubwira. No byukuri ivyo ndabizi, nka Sezibera arabizi, ndetse n'abandi bo baraciye muri YWAM. Byukuri YWAM ni nziza, irigisha neza, ariko hari ibintu bimwe namwe ndumugararije kuri byo. Byukuri nta kuntu ushobora kumbwira ngo ufate umunota umwe, ibiri muri quiet time, umwanya wo gakwekera numviriza Imana, hama ngo ndakubwira ivyo mbwiye. No, uko siko. Imana ntushobora kuyitegeka ukuntu ivuga. Imana ivuga mu buryo butandukanye. Inzira Imana ivuganamo nawe siyo ivuganamo nanje. Hari umunsi ndibuka nazokwibagira, nababwiye ati nta na kimwe nakiriye. Rimwe, kabiri, ndabigira gatatu karenze. Hama murongozi umwami Rashafiti, umeze neza wowe cyangwa urafise ikibazo? Ni gute ushobora kuvuga ngo wagiye urasenga Imana ntiyavugana nawe? Abandi bose ivugana nabo. Ndababwira ati bariya nibo, nanje ni jewe. Ubwo niwo munsi by'ukuri navuze ati igihe kirageze yuko ntangura kubabwira ukuri, kuko nasanze by'ukuri ibi bintu tugira mengo n'umugenzo bidutwara kure y'imigenderanire n'Imana, bigatuma tutanwana n'Imana cyane. Kuko jewe Imana ntiyigera ivugana nanje muri iyo nzira, ariko nubwo naba nicaye Imana ikansanga ikaca imbwira ibintu ndetse vyinshi, gaca ndababwira ati burya hagiye ku bini bakumirwa. Rero iyo vy'ukuri umaze kumenya Imana y'ukuri ukayikurikira vy'ukuri, nta kabuza Imana itagukoresha, kandi vy'ukuri izogukoresha ibitandukanye. Na Yesu ubwiwe yaravuze ati abazomwizera bazokora n'ibirenze ivyo yakoze, ibirenze ivyo Eliya yakoze.
si impaka ngo tuduge kuri ya musozi ahanuzi baba yari apana, ariko Imana izodukoresha ibirenze, mbese nta mipaka. None ni kubera iki aya madini n'aya mashirahamwe aba ashaka kudushiriraho imipaka y'ukuntu umwana w'umuntu yomenya Imana, ukuntu umwana w'umuntu yosenga, ugasanga uriko urasenga isengesho rimwe kuva ku wa mbere kugera ku yundi. Ivyo mu madini turabizi, ugasanga uririmba indirimbo imwe mu idini mpaka kuva ku wa mbere kugera ku yundi wa mbere, ukamengo ntahishurirwa. Mpwemu Yera suko akora, my friend, suko akora. Mpwemu Yera akora mu buryo butangaje, kandi abashaka yuko tugenda dukura umunsi ku yundi, umunsi ku yundi. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza. Ntituva mu bwiza dusubira inyuma, oya, tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza, kandi tugeze muri ubwo bundi bwiza tugaca tugenda mu bundi bwiza, uko mpaka ugasanga rero sasa twese tuvuga ati si jewe nkiriho, ahubwo ni Kristo muri jewe. Yego, Petero ataramenya Yesu, atarahishurirwa, agahita uyu mugabo yari kumwe na Yesu, agahita barakubeshe, kugeza aho ati jahiye wewe, sinzi n'ivyo uri kuravuga. Ariko amaze kuzura Mpwemu Yera, amaze kumenya ukuri, amaze kumenya Kristo yakurikiye, amaze kumenya Imana, avuze ati ndakwinginze, ivyo wokora vyose ushobora kumagarika kuvuga Kristo. Ivyo wokora vyose nta na kimwe ushobora kugira. Nimba umpama, nimba unkubita, nimba ugira gute, nungu ugomba kunyica, ndi tayari, ariko ndakwinginze, ciwe sinkwiriye kubambwa nk'umwami wanje, sinkwiriye kubambwa umwami wanje, ahubwo bambacuritse. Nukuri ikintu dukeneye ni ukwemerera Mpwemu Yera akaganza mu mitima yacu, akaturongora, akadukoresha, kuko Mpwemu Yera ntazogukoresha nk'uko pastori wawe ashaka gukora. Uko n'ukuri umuntu yuzuye Mpwemu Yera, umuntu ariko araganzwa canke arongorwa na Mpwemu Yera, azokora ibintu bitandukanye, ku buryo aba barongozi aribo bazana icyanditswe bakubwira ngo ibuka ngo Paul yaravuze ngo nta burongozi butava ku Mana. Nivyo, nta burongozi bitava ku Mana, ariko muzoze muribuka yuko uyu murongo nawe ucuza ukavuga ngo abarongorwa na Mpwemu bose nibo bana b'Imana. None urongorwa na pastori uri umwana wande? Umwana wa pastori. Tuze turasoma Bibiliya neza, turiko turashaka kugira ngo abantu bamenye ukuri, ariko turarondera imirongo kugira ngo bashigikire ivyo twebwe tuba turiko turifuza ari inyungu zacu, canke aho turiko turatwara abantu. Ndakubwiza ukuri, amadini menshi arazi yari karatwara abantu, ariko ikibabaje nuko abakristo benshi batabizi kandi batazi niyo bariko baraca. Nukuri ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo uhinduke, umenye Imana, urondere Imana vy'ukuri, murondere Imana ku rwego rutangaje. Mbese urondere Imana ku rugezi utararondera k'Imana, umenye Imana vy'ukuri, ku buryo ejo, hirya y'ejo, wowe udafise iyo Bibiliya woguma uri umukristo, ku buryo ejo wowe udafise uwo mupastori wawe woguma uri umwana w'Imana, ku buryo mbese hagize ikintu cyose cyohinduka kikubuza kugenda gusenga mu idini, woguma uri umwana w'Imana. Uyu murongo nzogwama ndawugarukako
ndawugarukako nongera ndawugarukako. Bibiliya iravuga neza ngo ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Si umuntu afise idini, oya, si umuntu afise pasitori, oya, ariko ufise uwo mwana niwe afise ubugingo, kandi nta muntu n'umwe ashobora kumukura mu kuboko kwiwe. Yesu nashimwe. Uwusoma nafata umwanya asome, uwisonzesha isonzeshe, uri kurabikora mu nzira y'ukuri. Wewe usenga, senga vy'ukuri, ufise umutima wo gusenga, wo kurondera Imana, utari kuriyerekana. Wewe ukorera Imana uburyo bwose iriko irakurongoramo, vy'ukuri uzi neza kuri kurabikorera Imana izokugirira neza, Imana iguha umugisha. Nimba ufise ico wongerako, urahawe kaze muri commentaire canke kuri WhatsApp. Mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.